mwungere wa Israeli tega ugutwi, wewe wicaye hejuru y'abakerubi n'itamanzura, vyubura ubutwari bwawe uze kudukiza. Ugendura uwo muzabibu, kingira uwo muzabibu wibadikiye n'ukuryo kwawe, uhangaza umuhungu wikomereje wewe nyene. Ikiganza cawe nigikingira umuntu washize iburyo bwawe, uwo mwene Adamu wikomereje wewe nyene. Ntituzoba tukikuva inyuma, nutubesheho natwe tuzokwambaza izina ryawe.